Baramukije mwese amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. Turashimiye Imana niko jewe ndabivuga kuri mwene data Pasteur Ndayisaba Benjamin. Imana yahamagaye imukuye ku TV, kandi si jewe gusa nshimira Imana n'aba bantu bari bamuzi nyene barashobora kuvuga nkanje. Twagomba hanyuma dusabe aba bantu bose biyo yahereye gukora, duheraho abantu mu bubwiriza bwa Muyaga na Murambi na Magara baraha bava muri ubwo haguruke turabe ko baje, ariko rakora mu buhinga rarabe aho yazananye yavuze ngo reka bagerageze bagabanuke. Murabona ko tukiriho n'ubu baracari benshi. Twagomba tuvuge tuti Imana ituremeshe aho hose yaciye akora ibikorwa by'Imana, kuko nawe yaramaze kuvyara abakozi b'Imana benshi. Kuko muri ya myaka ya 70 na kandi yarabaye umuvugabutumwa. Mu mwaka wa 83 niho badusengera kuba abadiyakoni, kuko hari yabahera ku muntu bamusengera kumuvuga butumwa yumvise umuhamagaro, hanyuma bakamusengera kumudiyakoni. Hanyuma muri uwo mwaka wa 83 twapfukamye hamwe. Hanyuma mu nshiriro z'umwaka wa 89 niho yaba umuzezwa shengero. Ubu yaramaze imyaka 35 ari umupastori. Murumva rero abo yareze ni benshi si bake. Rero bagabo bene data mwavuye hariya, inshuti n'abakozi b'Imana n'abakristo, Imana ituremeshe kandi ntimugire umwikomo. Muze dushima Imana ko wacu atasha amahoro. Igihe kindi dukoze neza tuzobanana mu bwami bwo mwijuru. Imana ibahe umugisha, mwicare. Hanyuma duce dusaba rero abashitsi batugendeye baje kudushigikira. Duhere kuri banyakubahwa muri hano imbere, muhaguruke. Sindinda kuvuga ivyubahiro byanyu, murabizi, muhaguruke kuko mwaje gushigikira umukozi w'Imana. Aba n'abantu bakuru baje gushigikira umukozi w'Imana. Harimwo buramatari w'intara ya Bubanza, hariya n'umwigishwa wiwe mpere hasi. Harimwo n'umunyamabanga mukuru wa leta nawe n'umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa. Murumva rero abo baje kudushigikira. N'abantu bose baje batavuye mu kinama mubanze muhaguruke, bavuye mu zindi mpande namwe tubahe kazi, kuko uru n'urubanza dusangiye. Mwaje kudushigikira, natwebwe tuzoza kubashigikira. Murakoze cyane. Turabona na Celestin yavuye kure,
abavuye mu Kamenge n'ahandi. Dusabe abakristo bose bavuye muri meri tuhereye kuri Kinama, muhaguruke turabe. Twahereye ku bavuye kure. Kinama mweho mwaje mwese nta kundi mwobigira. Mwese turabahaye kaze, mwumva umugisha w'Imana. Hanyuma mwicare, murakoze cyane. Twagomba rero dusangire uru rubanza. Iyo habaye mu rubanza rwatugoye, mu rupfu rwatugoye, ntako ubwo kwa Karabagega rwatugoye, ariko uyu munsi rwatugoye kurusha. Nagomba mbarira abanyakinama mureme. Aha no kugurura telefone yanje ngaca nshira muri ho paralele ngaha, abantu bamwe muhava muva hamwiruka. Kubera iki? Amarira yo mu Kinama n'ivyo avuga muri ayo marira, ariko ntavyo nugurura, ntaco twovyugururira. Ariko ndabafite yiganuke. Umviriza, ku munsi wa nyuma Bibiri ivuga ngo hariho umumenja w'imperera azociga urubanza. Ninde? Ni rupfu, si Satani, ni rupfu. Kuko urupfu ruzogarukana abapfuye, n'inzoya zizogaruka zihagarare imbere y'abazikoroye canke y'abazishe. N'ikiyaga murabona ingene gisuburiranya kizosevya baduge baja habona. Umuntu wese ahagarara imbere y'intebe y'Imana. Aha twororera tugategura ubugingo bwacu tukiriho. Iyi si tuyimarako iminsi mikeyi, ariko iyo tuzoja niho tuzomara iminsi myinshi. Urumva ntiyaramaze iminsi myinshi, niho yaragishika kuba umugabo ageze urugo ashobora guhanura. Mu myaka 64 umuntu ntabarasaza, abagikomeye. Murumva ntiyari umuntu wa kera cyane, ariko ko vyabaye uko vyabaye ntidutane ku mwikomo. Tumaze iminsi tuyaga n'abahungu biwe, twarayaze hano. Baragerageje ivyo bashobora, abantu b'inshuti zabo baragerageje kubafasha ivyo bashobora, mugabo indunduro yavyo dusanga ntaco yokora co kubaka ishengero atari kurisambura. Tuja tuvuga ati reka tubirekera Imana nyene vyo izovyimenyera kandi izobimenya, si izotuzura se. Kuri ivyo rero ndabaremesheje, mwese turemeshanye, ntihagire umuntu asubira kwidoga, tubirekera Imana. Kandi aha ndiko ndahezaga, ngira nsome imirongo mikeyi, hanyuma duce tugenda kubika umubiri wa mwene data Pasteur Ndayisaba Benjamin. N'umuntu kuva atangura gukora arinze ashengera, atagira dosiye nimwe ngaha mu gitabo ca misiyoni. Nimwe, nta dosiye nimwe afise aha. Kuva hirya y'ejo nagumye ndaba kuvepfo ndaduga, kuva abaye umuvugabutumwa kugeza izuba narabuze, nabo nasubiriye ntaco bamwanditse ko kibi. Hari aho umuntu aba mu rugamba akarukomerekeramwo ntapfe, mugabo akagenda ahinyiza ari mu rugamba. Hari n'abandi barupfiramwo, ivyo ntimubizi. Hari n'abandi bavuga ngo pfa kurekeraho, turorera imisi yiwe, yarapfuye kera ahagaze. Ariko uyu mukozi w'Imana dosiye yiwe mu bitabo vy'abarongozi biwe yari vierge. Imana rero ishimwe cyane. Twagomba rero dusoma amajambo makeyi. Nimugire ngo soma vyinshi. Ngomba gusoma igitabo icete ca mbere c'Abikorinto, icete ca mbere c'Abikorinto igice ca 15 duhere hariya ku murongo
wa 53 havuga ngo kuko ubu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha ntibyagezwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Umviriza, urupfu rurababaza. No mu mabwirizwa bariya abantu bashinzwe umutekano babigishije, nibi by'urupfu barabishizemwo. Babonye urupfu rwadutse mw'ibarabara bajanye umubiri kuwubika, usanga bagira gutya bagakubita isaruti imbere y'urupfu. Urupfu abantu bararutinyerega. Abantu nimwabonye yakoze no ku kintu ngaha bamwe ntibakorako, umengo bica bimufata. Oya, nturinda kugwandura ngaha, erega urarugendana. Ico utazi ni itarike yawe gusa. Hariho abantu bagira ubwoba bakavuga bati, canke umuntu akavuga ngo twebwe abiwacu barapfa ariko abandi ntibapfa. Ntuzi ingene ivyanditswe. Kuko zivyo uzopfa nta kabuza. Ni kuri mugabo ni itarike gusa zitandukanye. Kwihereza tuzokwigamba urupfu. Abazoba batsinze intambara tuzokwigamba urupfu. Kandi ndafise ikintu niyumvira, hari aho abantu b'abakristo bakunda gucanira imanza bakavuga tujya ni wewe munyabyaha jewe ndagororotse. Nuko atawe uzosubira kuvuga ugiye usanga mwicaranye mu bwami bwo mwijuru mutemberana mukiri ngaha. Nuko atamanza zizoba zikiriho zishingwa. Hariho ibanga rikomeye, tuzoja mu majuru angahe? Twacunguwe n'abakiza bangahe? Ako rero ni banga ry'Imana, tuzoja hamwe twese. Ariko ga Yohana igice ca 5 umurongo wa 28 haravuga ngo kuko igihe kigiye kuza aha bari mumva mwivu bazokumva ijwi ryiwe bakazuka, bamwe bakazukira ibiteterwa n'ubumaramare butazushira, abandi bakazukira ubugingo budashira. Hanyuma Yohana aravuga muri kijya gice ciwe ca 14-13 aravuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rivuga uti andika, hahirwa abapfa bapfira hehe? Mu mwami ngo baruhuke ubutame bwabo. Ibikorwa byabo bakoze byiza bibaherekeze. Nanse ko duhindura ngo tugira ivyo tutahora tugira. Abapastori tuba twicaye hejuru kugira ngo abantu bagukigwe begera imbere. Aba bantu bose buzuye urusengero, no kuvuga iyo biba bishoboka ko tugwamira twari kugwamira, mugabo ntibishoboka. Rero tuje inama tukiriho. Aya majambo Benjamin ariko arumva na rimwe, impwemu yiwe yasubiye iyo yahoze. Aha hasigaye umubiri wavuye mu ivu, tugomba gusubiza mu ivu. Ariko duhanurane, utegure ubugingo bwawe ukiriho, kugira ngo niwarengana ugashengera nk'uku, Imana nawe izoguha abagushingira intara. Undi nama hari amageragezwa yari yateye menshi, bamwe bakambaza ibibazo nkama ndababarira toya sinzovaha. Nzovaha kubera iki? Banterure naje bandirimbire babivuge, erega nta kubideha. Ega kanitekaka, ega abandi baja guta.
hariya mu Kirundo bavuga ngo ugiye gufoba umuntu n'uguta, niko bavuga hariya mu Bugesera. Abandi baja guta. Aha turirimba nuko turirimbira uwagiye neza. Imana rero duhezagire duhe umugisha uko bimeze kose. Nagomba ndemeshe umuryango wa Pastor Benjamin. Murazi mwewe bahungu biwe murazi byo twaganiriye. Mwari batatu mubabagabo muri iyi minsi hari ibyago byinshi turiko turabona umukozi w'Imana arenganye tugaca dusigara mu ntambara. Mubabagabo uwo muvyeyi musigaranye mubungabunge muje inama, nibwo bushinga ntahe n'iryo teka, kuko hari ico bibuza bishobora kwambura abasigwa. Nuko wa muririmbyi w'indirimbo y'ikirundi yavuze uwo munsi abagore n'abagabo babo bazosubira kubonana mu bwami bwo mwijuru, n'abavyeyi n'abana nabo bazosubira kubonana. Abazosubira kubonana nabazoba barageze ikirenge muri ico cubo yagiye neza. Ahandi naho bavuga ngo turire, ariko cane cane ntituririre abagororotsi, turirire abagiye mazima yongo n'abatazosubira kubonana n'ababo mu bwami bwo mwijuru. Imana rero uremeshe, Imana ivyo Benjamin atari bwaheraheze mu rugo Yesu azazagereremwo abikore, kuko na kare niwe yakorera. Nimwigenza neza aba bantu bose bazobasengera Imana babashigikire. Imana rero twese turaha iduhezagire iduhe umugisha, tugira dusenga Imana. Mwami Imana data wa twese, Imana ishobora vyose, Imana izi vyose, Imana ataca umuntu yoyinyegeza. Iyo Mana niyo twizeye, iyo Mana niyo Benjamin yakoreye, iyo Mana niyo yaduganye nawe muri ya misozi yo mu Kinonko no mu Rwizingo, hari imutambu, hari inyabirabo. Iyo Mana n'ubu niyo yarakivuga manutse mu kiyaya. None rero ko washimye ko bimera gutyo n'umuntu wawe, ivyiwe twebwe tugarukirije ngaho, ibisigaye n'ivyawe Mana. Urahezagira ishengero riremeshe, urahezagira umuryango wiwe hafi, urareka ikiganza c'Imana kibe ku bantu bawe, kandi natwe abakiri bazima ushishikare kuduha kwitegura kugira ngo tuzosubire kubonana n'uwacu mu bwami bwo mwijuru. Turagushimiye ivyo ukoze, kuko ivyo ukoze ntawe ukubaza ico wabikoreye, ariko turakwizegeye ko nibizoba, ko tuzobonana n'ubwami bwawe. Tubisenze gutya mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Twagomba tuvuge kuko amasaha ariko aragenda, n'ubu abantu bariko baraza bururuka amabisi ari benshi, ndabona bariko baraza, ariko uko tugomba kubigenza nuko amajambo yandi yose duhora tuyavugira hariya niho ijambo ry'umuvugirwa. Benshi bari bazi ko baguma ngaha, ko dukarabira ngaha, ariko twagiye kumenya ko abantu ari benshi bitokunda, naho batarabivuga mu muryango ndabivugishijwe nuko bamwe boca baguma bakaturorera. Kuja hariya kuri messe des officiers militaires, hariya haruguru ya katedrale, niyo urubanza ruza kubera. Imana ibaha umugisha. Dusabe baba pastori baza. Korale mushireko.